ndapambana ndarondera amahera bansabye 30,000 yo kuririmba bazi iyo 30 aho nayikuye nagiye kuri merengarenga kuhera mu gitondo saa moya uri kuri studio uri kuryamye kw'isima urahajya hanze ya studio ko bari akakorosima ugaca ukaryama ko kiri kuryamye ko gushika saa 4 z'ijoro ndindiriye ko nshikirwa n'ubu nkava ntaririmbye nkatamuhira nkasanga abanyugaranye nkagenda kurara mu bizu byabomaguritse urumva rero n'ikibazo ronje hari inkuru aho numvise ngo WIZZY BOY ngo kuba yarateye imbere ngo akoresha amajini mureke ivyo bintu amajini reka shaye amajini ukoresha amajini ni nkanje nje arantu uranambona ko n'indirimbo mperuka gusohora yitwa Toto imaze ko hafi nk'amezi nk'atanu ubigeze ku je nuzombwira kuri kundirimbira imana yagusavye iririmbi kasha uri mu rudandazwa nanje nkuko twese turi ico kimwe nuzombwire nje ndiko ndirimbira ndi mu vyaha kujya nawe kwa karirimba ivyima oya ivyo sinzovyima twese ngutwana tumaze 2 ans muri gospel ngo journalist batwakiriye ngo nyine batwakiriye cyane ahubwo baranatugaye urashobora kuza nga mu gihugu cy'u Burundi ukazambaye bebo z'ubwihumbe 3 hamwe gacuzo wambaye n'ijipo waguze mu ntuzenya ijya no mu ruvumera niwo ushobora kwigura n'amajana 5 mwazi ya jipo none hari kibazo kujya se kutugaya none kutugaya gute urumva abanyarwanda ndagisubireko abanyarwanda Bonjour, bon après-midi, salut la famille nkunda cyane Malengo Media nyaze komeze neza c'est toujours une chance ni komenyereye mbere kamera turi kumwe umusore umupapa no umusore acyari umusore ntaraba married acyari umusore kandi amuhikaze abaramutse ngena bitondora twagwaye ikaze yego murakoze cyane ni sawa Malengo TV Malengo Media TV murameze neza turashimye nanje ndabaramukije nkabandi umu artiste nkaba nitwa WIZZY BOY yego nkaba ndabifuje n'umunsi mukuru wa Noheli kandi Noheli yaraheze ya nurahererega yaheze ya nurahera hasi ni kuvuga Noheli yabaye ejo aha Noheli izohera neza zizokomera ko yaheze izoherana na bonani tuzovyemera ko iheze abantu baracaye enjoying WIZZY BOY benshi bahuzi nk'umu artiste wo mu Burundi amaze gukora indirimbo nyinshi zitandukanye amaze gukora amakolabo n'abastar batandukanye mu Burundi twashaka kumenya neza ku bantu batamuzi WIZZY BOY ninde mu majambo make WIZZY BOY n'umuhungu yitahuye kwanza cyambere aho nyene cangira ikibazo ni umuhungu yitahuye ameze gute n'umuhungu yitahuye n'umubona nyene singombwa umuntu uramubona deja umuntu umubonye washaka confondre ukavuga ati urya muntu swati nikirara mugabo gasanga ari yitahuye mugabo rero toshaka kumenya nti umuhungu yitahuye bameze gute umuntu yitahuye n'umuntu aba ari simple ico ni cyambere kwanza umuntu wa simple gute abajournaliste nayo bamufise ibintu bigoye no kuri kw'Imana no ifoko gusigurira areba bigoye oya ntibigoye umuntu yitahuye ndikunda bikubwira ariko ko ndikunda bikubwira ngiye kuzana icambere hacaza mu kindi okay vas-y umuntu yitahuye kaida basi muri life iyo umuntu abameze neza atakibazo afise atangorane bavuga nti abantu bose tumeze neza umuntu ameze neza ameze gute ngwane murayifise kweri yego urumva je nakubwiye ukuntu umuntu aba yaritahuye ukuntu aba ameze umuntu yitahuye n'umuntu jusque là sindatahura ni umuntu yitahuye ameze gute urazi tunde kubajije peut-être ndashobora kuba nivuga yuko niyitahuye jewe ugasanga uko ndavyita cyangwa uko ndabifata kwitahura siko nawe bifata nico gituma ndabikubajije urabona wumvise yubonye nk'abantu Chanceline yubonye nk'abantu batatu duhakariro ku bantu batatu yego bakuvuga neza Chanceline ameze ukunuku Chanceline ameze ukunuku abo ni batatu babikubwiye agacabonekamo umuntu umwe avuga uko Chanceline ni umuntu mubi aguponda urumva havuyemo abantu batatu ariko mwaba batatu hari uwundi agira kane uwo nuwo kugusubiza hasi uguponda mwaba batatu ubonye ariho bagusupporting umenye nk'iki gihugu bayemo cyose
ko abaguponda abari bakenya ariko abakuvuga ibikorwa byawe byiza ukora canke ukuntu umeze ni benshi cyane ni kuvuga ivyo bari kuvuga ko urabona ukuntu umeze n'ukuntu uba waritahuye barakubona ko uri umuntu umeze neza ni kuvuga uwo n'umuntu aba yaritahuye WIZZY BOY rero ni umusore yitahuye abandi bakunda kuvuga nti ngo umusore yitahuye aba afise umugore n'urugo n'abana byose narewe kutararongora urindiriye none ivyo bizi gute ko ntararongora cyangwa ko atamugore afise ndakuzi kiretse ko badukurikirana watakuzi mweje ndakuzi cyane ndazi yuko uri umu artiste yego w'umurundi kandi abikora neza icyo kandi nacyo nkabanzi yuko ukiri umusore yego voilà uranavyemeye oya nje ndiko ndumviriza ivyo uriko uravuga ndiko ndemera yego kubera ndiko ndumva ivyo uriko uravuga ama nanje nkaca mvuga uvuga nizo wicari singo bazoguhamba nari mwana ofisi bazoguhamanikira bavuga ngo umuntu ataravyanga umuhamanikira urakoze kunje gusa nje nakara bazompambana oya sinzovyemera nushaka guhamanikira imbo dushaka guhamanikira ngo uvyare rero umwana umusige ngaho nibishe ukitaye imana bazovuga ati uri umwana wa WIZZY byo turabiha umwanya ari bukebuke tuzomuvyara yego ndashaka kumenya bwa mbere WIZZY atanga umuziki ryari nje umuziki nawe utangure ndabakunda cyane kubera ibibazo mubaza yego urumva rigize kabiri tukuranye ikiganiro cha Celine ndavyibuka ibiganiro ukoresha urumva umuntu ubaza ibintu by'akamaro umeze nka za TV online zazindi zahariya mu buterere nyambari he baza bakuvumbura uri mwiboka uri mu utarakubita n'umuswaki yego ziya TV ni kuza turaziyamiriza wenda akunda ikiganiro utanga ankubura urambajije akabazo keza cyane yego gasubiyemo kandi kajya akabazo mbajije kibagira nakibagiye gasubiremo abantu bakumve kandi basubira kumva kandi bajije yego jewe ubwanje personnellement nashaka kumenya ni WIZZY yatanga umuziki ryari okay merci urakoze nje umuziki nawutanguye mu bihe bigoye kandi nawutanguye muri 2013 yego byari bihe bigoye ico gihe kuba uri kuri rodeza byari ibintu byoroshe cyane yego twashaka kumenya rero uti byagenze gute kugira wisange mu muziki eske ni impano yawe pokora abantu binjira mu bintu juste ko abantu bagenzi babirimwo juste ubona ko kanyaka yahitinze unanishaka ko umera nka kanaka mugabo nandi usanga ari indoto zabo ari do zabo we byagenze gute umva njewe kuririmba yari impano yanje kuva nkiri umwana kuko nje mere avuga ko nakurikiranye papa wanje yari umuntu w'umuririmbyi yavuza na piano mu masengero urumva ibintu byuko rero je nakuze ndabyimva mu bintu byo kuririmba ariko impano yanje ndayigaragaza muri 2013 niyo naririmbye umuziki wanje wa mbere ariko naho nyene byari byoroshe urumva twe ico gihe twara abantu batoya namahera twari dufise yo kuri studio twaragiye kuri studio ari rya mbere ngiye barambaza uje gukora iki ngaha ndabwira nje kuririmba urafise amahera yo kuririmba yaye none uje tugufasha iki je gusa mumpe ndirimbe kandi uwo yari umuririmbyi sinomuvuga yari umuririmbyi asigaye yari umuririmbyi wakora production hari kera ni kuvuga ndamubwira je nshaka ufashe arambaza urafise abavyeyi ndamubwira nje abavyeyi ndafise urafise mutama yego na papa nje ndamufise akwe inimero zabo ico gihe nani telefone nari nifitiye kandi nabo nyine nkamere na telefone yari afise inimero yamuziye nayo narinzi barambaza none wewe kuririmba uwo bishobora urabizi ndamubwira nje nogerageza none urazi igiciro cyo kuririmba ico gihe kuririmba n'ivyari bwa bintu vya hatari ubona ama studio ko ni 200 kugira uririmbe ko canke 100 ico gihe ufise ico gihe baravuga uyu n'umwanda unahantu yokura underground uno yozana 30,000 tukamuririmba ibintu vyaho pa gusa gataka ico gihe ndavuga nje n'ugwa 10 nifitiye kabisa aho ndashaka kugira ikibazo ino z'abavyeyi badusabye kubera iki cyangwa se kubera iki bakwaje ikibazo ngo urafise abavyeyi eske ibintu birafise sense n'ivyo ugiye ko rega ico gihe nari kimwe nyene c'igipeti c'ikidoma ciberenga mugasi nico kimwe cyo kwaza nti ufise abavyeyi nibaza ko mbega ndikidoma ko naza nambaye nabi impuzu zatabaguritse ku bunyo nyene byo kurabibona ni hatari ego ni kuvuga byari ibintu byari byoroshe kuko ico gihe nambara ni kanambiri zatabutse wasanga nafunze n'imigozi nabona ko ndumuntu mba mu nzu wabona ko ndumuntu nyene wo mwibarabara cituma bari capable kumbaza ivyo bintu byuko byo bibazo
maze rero wewe urumvise yakwagisha kibazo ati eske bafise abavyeyi wewe wiyumvise gute muri wewe jewe kubera nari umuntu nkiri underground kandi nari umuntu ntatahuriza nabona ko hari ibintu biri simple bisanzwe kumbaza ico kibazo ariko ikintu je cigeze cambabaje nuko naragiye ndapambana ndarondera amahera bansabye 30,000 yo kuririmba Razi iyo 30 aho nayikuye nagiye kuri mirengarenga irengarenga rero zimara ikingo kingana gute irengarenga uzirimye ugiye ngo zikuye yo reka byarateye amezi n'amezi mvomera hari mu cico gihe mvomera niyo 30 sinigeze ndayironka mwizo rengarenga nateye cyandajana narose mbegena kwe mu nkama 23 uko ashiro mu producer nawe naho yagiye ko ari 10,000 ari kubitora ndambwiye nje na burya narose ko 23 nizo narose ko zara nta kibazo cyo gihe baramvyo nge honyene kugira ndirimbe si kibazo haraza baroriro hakaza abandi basani bakinjira nje nkaca mu mahanga sininjira muri studio nibanyemerera ico gihe byari ibintu bikomeye n'ibintu birebire Chanceline hajya burya mu muziki nibi uhura na struggle nyinshi cyane oya si umuziki gusa mu buzima bwose mu buzima bwose ariko bigenda bitandukanye si cyo kimwe yego aho ndashaka kumenya nti wamenye gute ko ufise impano ko uvuze ngo watanga kugaragaza impano yawe ne wamenye gute rero ko ufise iyo mpano yo kuririmba ukuntu amenye ko mfise iyo mpano nuko najyana hamwe nkiyumvira nkaririmba nkiyumvira kuko nje nariyumvira navuga ibintu ngomba nandike ibintu nanditse ngomba ndabiririmbe numve ko bimeze neza nkaririmba indirimbo nkumvira afise sense kuko umuntu atamana afise ariko araririmba uramwumva urumva ko ivyo bintu ibintu biri kuremba nta sase babigira uvuga ibintu no uriyandikira kongera ukanaririmba ukaririmba rero nje narandika indirimbo nkumva ko bimeze neza nogenda nkayipresenta muri studio bakavyemera niko vyagenze uno musi yebwe yagije kuraba aho ushitse no musi ntucambaza mpunditse baguritse ntucambara vya birato ufuze n'ibigozi birakunda gushika ukicara ufata nk'iminota ukicara ukaba uriyumvira akaburya buzima bayemwo kera ugiye muri studio akagusuzugura bakinjira bakanza agakora imiziki yawo nawe wicaye hanze uriko baraba mugabo no musi muko murakorana imiziki Chanceline urona ukeneye nifu wogira ko ari ibyo uvuga kuri TV online abantu bakavuga uwo mpita karabesha akujya kwakira akunda kuyaga ubuzima bwiwe abantu bakavyanka bamwe abandi bakavyima jewe kugira nzoko ico gano dukodi uzogitanguza ifoto ndacaza ifise ndi mwico gihe sawa uzoziba mwico gano uzokwerekana babone ko ari ivyo ni kuvuga ico gihe nje mporanje ahantu hamwe nkicara nkiyumvira none ni jewe kweri nabaye uko ndavye aho hambere ukuntu ubuzima bwanje bwari bumeze ubu ndashobora kwambara nk'ikirato ca 100,000 ca 150 ariko ico gihe hambere no kugira ndo nk'ibihumbi 10 byo kugenda basi kubwira umuproducer ko nabirose caba ikibazo urumva ronda jana hamwe yumvira nkavuga gusa ariko byose nkunda kubikesha Imana byose ni kubw'Imana yego ugereje kuraba mwoge bastare bazi bagusanga muri studio binjira bakora ni bangaye umaze korana collab nabo maze gukorana haro n'uwasabye collab ndayimwankira bivanye nuko nibutse ibihe twacanye naciyemwo bangaya muri studio bakansohora nkirirwa hanze nkirirwa ndyamye ibaze Chanceline kuhera mu gitondo saa moya uri kuri studio uri guryamye kw'isima urahajya hanze ya studio ko bari akakorosima ugaca ukaryama ko kiri guryamye ko gushika saa 4 z'ijoro ndindiriye ko nshikirwa n'ubu nkava ntaririmbye nkatamuhira nkasanga abanyugaranye nkagenda kurara mu bizu byabomaguritse urumva rero ni kibazo ronje maze gukora indirimbo zishika nka 5 nkabona ntanguye abantu batanguye kubona indirimbo zanje ko ziryoshe ari wansavye collab ndayimwankira yego mugabo wamuhaye ubuse ne batwigisha kwibagira nimba ari ibyo byakera hari ya petite yabona uko atakizova mugabo rega ni byari bivanye sinari ndamwankiye kuko mutereko ndamwankiye oya urumva nashatse abone ko nanje ibintu by'umuziki namaze kubimenya ko nitahuye ni kwa kundi wakora avuga ku muntu yitahuye hari ukuntu wereka umuntu ko kino kintu uri kurakora kuri ntuzenya naco kino kintu kamwereka kumbu no muhasigaza umuziki rega na muntu yozaho gusa wewe wogenda imbere ya Fizo ko turirimbana ko nyana ca kwemerera arabanza akwereka kwanza ko ari umuntu yitahuye ko umuziki afise ikindi kintu oya mugabo umuko kwitahura uko avuga je ndayifata nko kumengo uciye umugarako oya si kumugarako kuko kuririmba bifise
birafise ama condition n'amategeko. Umuntu niyoza aguhagara akaho nyene ko tugenda ubwo nyene muri studio muririmbe. Banze ukamubwira banze urindire, banze niyumvire, uzane niyo sije yiwawe iyo ndirimbo ushaka kuzana turirimbe twumve ko ari indirimbo je noshobora kugenda mu kuririmbamo. Niko biba bimeze. Yego. Hari inkuru iri aho numvise ngo WIZZY BOY ngo kuba yarateye imbere ngo akoresha amajini. Mureke ivyo bintu amajini. Reka shaye. Amajini ukoresha amajini ni nkanje. Nje arantu uranambona ko n'indirimbo mperuka gusohora yitwa Toto imaze ko hafi nk'amezi nk'atanu ubigeze ku 12,000 vy'amaviews. Kuvuga Toto views ni dukenya abandi bageze mu miliyoni abandi bakaba bageze nayo 12,000 mu mezi angahe uvuze? Ubwo nubu mu mezi angahe? Mu mezi 5. Nanavyo ni numva abandi mu mezi 5 baba kwirijije amamiliyoni ibihumba amajana umva atari gisebo. Petete rya jini ryawe rishagupima amajini wapi nayo majini arinda kugupima nagira nyene urasora ikintu bakabona ko kibaye hiti kwisi yose wacu hiti nje na majini nokoresha none umugabo mazimi utakora indirimbo byagenze gute ndafi ari collabo mwakongina nakoze muri ntuzenya muri iteka nca ngenda bayigira mastering kwa Beji Best nayikoranye n'umuririmbyi yitwa Beji King. Benji okay ndabona. Namubona. Nucamo wanje Benji. Ijya ndimbo warayumviseho ukuntu namukoreye akazi. Ntayo ndumviza bintu wa Benji. Uze kwinjira muri YouTube wandike so fine cyangwa kuri YouTube yiwe ariko video nje wanje nashize ko audio. Uzogenda iwanje yumviriza. Okay, so fine. So fine. Okay, ndayibona YouTube. Uze kumva ukuntu namukoreye akayimbo gace kabahita kuri YouTube gendo babu ni cyamamare. Ubagomba kwize yatanguye YouTube kiri nshasha ariko iyo ndirimbo bigombe mu kwizirize abasubscribers 1000 indirimbo igeze hafi nko mu 2000. Yego. Roma YouTube yo yaciye iduga. Umva mugani gukora cyane akazi gasaba gukora cyane. Akazi kanyu. Gasaba gukora cyane. Bisaba gukora cyane. Ariko convaincre umuntu ugikora indirimbo ikintu maze gukora kigonga mu Burundi. Abarundi yagoye nta kintu nje mbona ukora kugira ngo uba convaincre. Basi fata imitsima yawe cyane nko mu muziki. Birasaba gukora cyane. Birasaba gukora cyane cyane nk'izi platform zacu. Bona nk'ubu amaradiyo ntatubona. Ariko haraje ubu ama platform. Bona ubu indirimbo ashaka kuyisohora ukayishira kuri YouTube. Ugasohora nka video ukayishira ku ma platform kuri za Boomplay abambe ukayishira kuri za Boomplay ukayishira kuri za iTunes ukayishira hehe hose abantu bakayiraba. Ivyo bintu bo bica bisaba izo platform ikintu bisaba ukore cyane witange. Urumva nkaho kanya ico gihe amaradiyo atakitubona. Jubu ndavuga ubiradiyo naho izoreka kumpromotinga platform ziwanje nje zizoshobora kupromotinga. Naho ikikorwa canje nzogishira kuri YouTube ukabona abantu 10,000 bazoba babaye urumva 10,000 sibake baba bakuravye. Ndakeneye ubwira ntawe ko dukurikirana. Abantu bakeneye kubona ibikorwa byawe imiziki yawe uko washaka kuyibona. Ukuntu bashaka kubona ibikorwa byanje ma platform yawe. Platform ni kwinjira muri YouTube ni twa WIZZY BOY official. Hama na platform ndakoresha na page ya Facebook bagende ba following iracirondeza igeze mu 19 by'ababone bagende bakwize basi nka 50k. Urumva basi nanje ngere kwa rujya rwego bajya abandi babandanye binjije muri Instagram ni WIZZY BOY official kujya nyene byose na Boomplay ni kujya nyene WIZZY BOY official. Indi platform ni platform nyinshi nkoresha ari nizo ntazi kandi ndazikoresha. Yego. Imbeho turangiza ikiganiro. Yego. Ndashaka WIZZY BOY atubarire inyigisho barakuye muri bya bihe bigoye yaciyemo. Inyigisho. Yego. Bijya waciyemo bigoye muri kariyeri yo kuririmba. Kugeze no musa hugeze. Icigwa byaguhaye. Inyigisho bijye byaguhaye. Bona inyigisho vyampaye Chanceline. Vyamaye inyigisho natoye inyigisho imwe yonyene. Sinzokomera mbona umwana ariko arahangayika nkuko nahangayitse. Yego. Amere nkuko nabaye ndamubone ndamwingenda uko nyene. Cyo ituma nje ndiko ndakrea ngo nugure studio ya record. Nongere nugurure studio ya editing y'ama video. Kuko uri umusana utegeza kubuza ibintu byinshi nkanje ubu ndazi ku editinga.
ubu ndashobora gukora video ku ruhande rw'iwanje nkayikorera nk'ugura Adobe Premiere nkiteraniza video ku ruhande rw'iwanje ubu muziki ndashobora kwirikodinga ubu ndashobora kugerageza kuvuza beat urumva nico gituma ivyo ari byo bintu nakuze kwanza shira mu mutwe cyane Imana izomfasha ivyo kwanza nzubanze ndabimenye ni kuvuga ubu ngomba shinge production ikora ama video ikora n'ama audio so tumenza ndarondera umu producteur wa Makenya naho urazi ko atamera twa dufise menshi naho tuba turinjiza mu muziki ariko muri Bukenya dufise tuzuza turabutereranya tubufashe mu bandi urumva mbonye umwana ariko arahangayika ndamuhamagara ingo umunzi wanje nzana umu producer ku recording ivyo vyiyumviro vyo wibaza urako ubishikana usohora iyo ndirimbo hanyuma uyisohore nkuko wabishaka kandi natange n'amaherano gwa 10 niko ndiko ndabipanga Imana ingiye imbere ndashobora mu imisi kubigira uribaza yuko nawe ariko baje bagufasha nabikira ariko bari bakwiye kubikora bajya bose rega niko hajya umuntu w'umuririmbyi kuko utangurira ahantu habi hajya ushaka umufasha kuko ari gihe ucumufasha akazamuka kuko ateye imbere nawe ubuteye imbere urumva cyo tumara umuntu hajya ari vyiza kumufasha akiri hasi akiri underground twese gasivuze ko nje rega nanje navyuzi ko rega nanje ndumu underground nanje ndacara umuhapu coming ariko ndirondeza buke bishoboka nkaronka tujya dukenya urumva naco ndishikana ko kabisa naye ndacara mu underground mu bandi ariko rara bandi ro bari hasi cyane bari kuri niveau kuri second igiri hepfo rero nanje bagenda ndashaka nanje kuzobafasha kuri duke nzoba mfise ndumva ufise indoto nziza kamvuge nti Imana iguheze igufashe uzozishikeko akoze mana ngiri uzofasha ikuru n'umutima ikuru n'umutima wumva arico kintu kiguhangayikije kuko Imana irakunda abantu bafasha nukuri izobinshikanaho kandi murakoze je ni amapasiteri bw'ikintu mvuze kirashika amapasiteri azi stati mbona nkunda kubona ushirako ko atani jambo ry'Imana ndabona ushize kuri stati kuko umushirako muri kumwe n'ababriera muri muma n'abagore bakoresha umwanya hariya muri mubiki navyo sindabona ijambo ry'Imana ushize kuri stati wagira rero ahubwo uribonye ucusimba ko basitani mukunda ibintu by'Imana cyane ucusimba cyirikanye njabwo ndakunda umuntu ashira ijambo ry'Imana kuri stati ndakunda no kubisoma cyane utarishirako jewe kweli ijambo ry'Imana naho nyene nibyanje mu nzoshira ku murongo umwe ko nje nk'imirongo no shira kuri stati yogwaza imitima benshi ahubwo nimureke kuririmba indirimbo z'isi murimba ama gospel gose cy'abantu murantangaza none ibyisi aho mugiye ibyisi uzombye bona uririmba gospel ari mu rudandazo n'uririmba profile ari mu rudandazo none mwico gihe kandi muze museye kumbwira ko nje ko ari umuntu aririmbira Imana nta muntu ari Imana wiririmbira gute wewe urashaka kuririmbira Imana dufata akarero kuri Israeli ukaza ngaha mu Burundi sho yawe kuyinjiramo bakatanga umumiliyoni cyangwa ugatanga 500,000 kati ko kuririmbira Imana ko turimbe gospel kandi twese two dukora ikintu kimwe isho ukora nanje niyo nkura ndinjiza amahera nawe ukinjiza yandi ko ndirimbire mwe mugabo muri ngarozamo ikibazo sibo aba bahamagara baje kuririmba nibo batangisha amaya kuri yuko kubazana ibyo batwaye amafaranga kubarihira byo bashike ngaha ama hotel bashikamwo mviriza uririmba gospel ariko aridandaza nandi ntamana ariko araririmbira ariko arondera twese duhurira kwa ariko arondera amahera aremera akagira ivyo akora byose agashooting akagira Israel wokomera ko zijya shooting zijya video ziyo bazana nk'ikamera zishika nka 10 bakazana ari ijeje gufata ama ntuzenya igenda mu ntuzenya mu vyuma ari ijeje gufata ama behind scene ari ijeje gufata ama insere ko kumagura ibikaba ari amakamera menshi bajya amakamera ni kuvuga abayayakoteshije amahera menshi cyane ni kuvuga nawe bikora kujya kwera azi arande hanazo yakura sumbajya ni kuvuga bari mu rudandazo je nuzombwira kuri kundirimbira Imana yagusavye iririmbi kasha uri mu rudandazo nanje nkuko twese turi cyo kimwe nuzombwire je ndiko ndirimbira ndi mu vyaha kujya nawe kwa karimbi ivy'Imana oya ivyo sinzovyima twese tuyera mu minsi heruka Vestine na DORCAS baje hano mu gihugu cy'u Burundi abandi nabonye ama commentaire menshi y'abarimbi ba gospel nga mu Burundi
bavuga amajambo menshi ngo utwana tumaze 2 ans muri gospel ngo abajournaliste batwakiriye ngo nyine batwakiriye cyane ahubwo baranatugaye. Urashobora kuza nga mu gihugu cy'u Burundi ukaza wambaye bebo z'ibihumbi 3 hamwe gacuza wambaye n'ijipo waguze mu ntuzenya ijya no mu ruvumera n'ngo ushobora kwigura n'amajana 5 mwazi ya jipo. None hari kibazo yo kujya sikutugaya none kutugaya gute urumva abanyarwanda ndagisubireko abanyarwanda barigira yuko badukunda ariko nabwo badukunda. Ndakubwire gute ko badadukunda bona abanyarwanda turabiye ku bintu bahora bakora hariya mu Rwanda aho nyine bamaze kubona ibintu bakoreye Double J na Kiriko nana bijya bintu babakoreye yego hajya ro baranatwereka ukuri ko banatanadukunda ariko tuko turabaha amakorabo ukacumva ko ko abarundi kubarazi kuririmba ko dore abarundi uku ariko nibabitwereka nabantu batwanka we hari umuntu ashobora kuzambaye bebo umva atari kutugaya ni style yiwe man ni style uzogenda uzambaye hajya vesi nibo baje bambaye bebo nama kwa ndavyo yiwe umva waje ni style yiwawe n'utujipo twawo bigenda abana b'Imana barimba gospel n'utujipo kujya ni kugaya igihugu baratugaya sana ariko reka natwe tuzobe bijya bintu Fribita yakoze Fribita bijya bintu yakoze gufata abaririmbyi bacu b'abarundi akagenda akabagasha kuri stage bijya bintu nawe haji neza yituguye indi kandi nabikwituguye yabagayishije gute arashobora kuza ngaha mu Burundi nawe bakabimugirira kandi nawe nazindi zo muryohera yabagayishije gute rega ngo babarundi mwe mudatahura ukuri yabagayishije je nagira inkuru warazibonye naziwe mwose kubagayisha mwe ahubwo nimwe mudatahura abarundi tudatahura none urashobora gufata nje ndagiye kuririmba kuri stage banyemvise ndagiye kuririmba kuri show ya yago yanyize nk'umurundi nagiye kumusupportinga hari ninje kuri stage ari hariho umu DJ Fribita ariko arabakorera ama mixage nkagenda nkafata microphone nkaririmba ndiko ndaririmba gaca fata gashaye wundi muziki wundi muntu bivyo ntari ivyo byaramucanze nyine oya ni byamucanze yabigiza abibona kandi twa abanyarwanda turabasumbya no kuririmba hajya ari naho yabonye mbega agomba afunike stage acabona abanyarwanda umurundi abo bari wafunika abanyarwanda reka tumukorere ko shareka tucange bimucange nawe nyene mu mutwe niko bimeze abanyarwanda ni berekana ishombi abanyarwanda ni badukunda bapfa kwivugisha abarundi ngo nabwo badukunda na rukundo badufitiye na gato mugatwe twafise urukundo Kiriko ujya munsi nyene wari umunsi wa diplome iyo heje gutora diplome acha yurindega aragenda muri bwa rukundo nyene agiye gushigikira yago turukundo turarufise kandi Kiriko yarababwiye ijambo kabisa yararashe ku ntuzenya nuko atakiyundi jewe nzi yararashe ku ngingo ku ntego yararashe ku ntego yarababwije ukuri twebwe turabarundi namwe muri abanyarwanda kandi tuvuga ururimi rusa naho kuruconga atarico kimwe ariko ibyo mvuga muravyumva ariko ibintu muko muradukora nabwo ari byiza hajya arababwije ijambo nimba arabumva barumvise reka nyine abarundi duce ubwenge gusa nyine sinzi ni urukundo rwinshi dufise abatayirega umuntu atagira urukundo ntabwo urumwinzizamo n'ibintu nyene usanga ntabwo wo muforsa gusa ikiza nuko twokwitahura tukamenya ico turico nico dukeneye tukareka kwishira ku bantu batadukunda reka ndagushimira ego ama murakoze cyane Shaseline ndifuza kuzobona kino kiganiro mwagisohe kabisa mukime ndacereka ngende njana abatipe banje bose mu YouTube bagende baraba ikiganiro nakoze kuko njewe hari ukuntu abatipe ba supporting bagenda muri YouTube bakaraba ibiganiro nkora kavuga ko ikiganiro wagikoze neza si bya bindi bahora baza kuvumbura ko wateye inda bakobwa ibiki kigano wakoze n'iciye n'ibyo bintu nivyo ngo kwatya inda ne umaze gutera ko bangahe none nubizi none ajya ma TV ko akala TV ko inde nuzi ibintu vyabo ko akala TV yego kwe baba ko arinjiza inoti ni noti baba ko arinjiza yego ibyo tureke kuvyinjiramo cyane niko imeze uratukuranye ikiganiro kigira kabiri ikiganiro kikigira kabiri abantu bazosubira kandi bagikunde nk'iya cambere no cambere abantu baragikunze naho navuze ibintu vya mwarahatse namwe kukure mwaratse kunterera hasi ko navuze ko project
wazi nyine wazi ko ngasijeyo antukasijeyo urabarira ndagushimiye rero ako urumva nabyitira je kuvuga project bambe project umuntu abakarakora navuze project kandi none usanga byana bivuze n'ikigira nkana kugira ikiya kiganiro canyu bakirabe cyane ntawo menye ego kadushimiye ariko dukurikirana bakomeza supporting muri Malengo Media bakomeza supporting niyo nk'Chanceline ku supporting ko nyene subscribe like and share partager ndaguhaye link ukayipartager muri bwa na rwa rukundo abarundi dufise urukundo twereka abanyamahanga tugwerekera abarundi bagenzi bacu murakoze cyane ciao ciao